ushobora gutsinda mwese. Ubutsinze rero burya naho twamatiri ko turavuga demokrasi, ikiba dictature ku watsinzwe, ku warushijwe. Ibyo rero tugomba kubimenyera tukavyakira kuko kandi tugategura abantu tuba turungitse. Burya igikuru nuko bene ayo matora agenda neza. Icyo ndaza kukigarukako. Ariko ndiko ndakurikirana bagiye baravuga byaciye binyibutsa igihe twariko turaharanira intayo yo kwikukira naho nari nkiri muto. Abarundi muri rusange bagiye hamwe kugira ngo turonke ukwikukira. Byari bikenewe. Mu nyuma murazi ko intwaro yahindutse kubera byashikiye umwami, haza zijya ntwaro twabonye z'abami Combero. Twagiye kugaruka mu ntwaro ya demokrasi muri 1993, ariko amatora ya 1993 mwarabonye ukuntu yagiye, siyansi yamya bivuga. Abarundi barabona ico bashaka. Bisigura yuko intwaro uko zigenda burya abanyagihugu barabona ikintu gikuru. 60 igikuru independence. 93 igikuru dushaka intwaro ya demokrasi. Tuve muri izi ntwaro tumaze mwigi. Abanyagihugu sibijuju. Nubu hariho amadefi. Hariho amadefi iki gihugu kirimwe muri iki gihe. Muri aka karere. Iyo uri kuratembera mu banyagihugu uzoza urababaza. Hariho ibintu bimwe bimwe abanyepolitike batabona ariko abanyagihugu babona. Bagira bati ubu ibi byo budumbi tubivemwe dufata intumbero imwe. Je naragiye gutora kandi naraganiye n'abanyagihugu batari bake, haba ngahi Bujumbura haba na ruguru. Hariho ini preoccupation abarundi bafise. Turafise ibibazo by'ibitoro mu Seranse yamya bivuga n'ibindi. Ariko turafise iyindi ngorane yo muri storage. Jeme mere impression ko hariho bamwe ngaha batabibona. Ariko iri kuraganira n'abanyagihugu babibona indya. Babibona indya. Abantu bange barabisimba ariko birahari. Amagabura nyamawi. Ariko ubu hariho ama preoccupation akomeye. Jewe ndibaza, jewe niyo lecture nkora. Nshobora kuba nihenda ariko ni lecture jewe mbona muri iki gihe. Bisigura rero yuko buya natwe bw'abanyepolitika certains égards dukwiye kuza turicara tukavuga ati mbega igikuru muri iki gihe ni ikihe tugomba kuja inyuma. Kuko muri ibi bihe turafise un combat de survie. Sauf pour ceux qui ne le voient pas. Jewe simpenda n'ibintu mbona hirya no hino niko bimeze. Igikuru rero burya nuko dushobora kuorganiza kureva bene izo defi zose ariko tukaguma mu ntumbero ya demokrasi. Rero nama nkurikira amatora yo hanze. Burya igikuru nuko igihugu kigiye mu matora gikurikiza amategeko agenga Union Africaine mu vyerekeye gutegura amatora. Ico twama tugikurikiraho tugiye hose ni reference absolue. Ikindi dukurikiza ni amategeko agenga igihugu. Kuko kenshi na kenshi iyo tugiye gukurikira amatora hariho abaca badufata bakadushira ku ruhande kugira ngo tube des arbitres. Oya, turi des observateurs indorerezi. Kuko duhagararira ku mategeko yatowe n'igihugu. Hakurikijwe constitution, hakurikijwe amategeko agenga amatora. Aba yatowe n'inzego z'igihugu. Je nashobora kugenda ngasanga ayo mategeko ndavye politike mu mutwe wanje ntibihuye.
urabona nk'abajya abaperezida bamara imyaka 30 none barafashe ingingo ko mu perezida azobaho gutyo no bikora kwiki. Hariho abafata indwaro ya cane twebwe twasezeye kera ugasanga abantu batwicaritse baritodombe bakaja mu manama. Jewe nama ntangura kubicara nkababwira iri tegeko ryatowe gute, ryatowe n'iramashinga amateka yari barabibigishije bakavuga byose ko babibigishije ariko ko atari ivyo. None jewe nje guhindura amategeko ntibikunda. Rero iyo ngendo tugomba kuyimenyera, bene ayo mategeko yariho n'aba atagushimisha n'ay'igihugu ni ya dictature namye ndababwiye. Bene ico gihe uriyakira nukuri jensiste beaucoup uriyakira kuko utabigize gutyo wosara. Igikuru rero burya niki nuko burya ibwirizwa nshingiro riba ryubatse neza. Kubibwirizwa nshingiro ego liragenga ukugene igihugu gitwagwa uravye ibivuye mu matora. Ibi biti vya politike, ivyo biti vya politike nivyo watsinze mugabo, nivyo watsinze. Hariho ibiti tekinike, ivyo biti tekinike n'umufundi karabudoza kuntu hari turune visi yanje ntibikunda, nzi kuyikoresha ndayikoresha. Ije wundi hari ahantu nagiye gusaba igitoro naye naburaniwe mvuye hanze, hanyuma ngeze aho hantu hava nyumva ariko azonshishura. Hanyuma nsanga byahagaze imiduga yahagaze ngo nike ngo groupe yanse, ndamubwira ngo yino uze kunyereka. Aragenda aranyereka sinzi utuntu navyo rogose, imoteri iraka umuriro uraboneka, aca aratanga igitoro, ndaramubwira utangurira kuri jewe. Utangurira kuri jewe. Ico n'amafonction y'ubufundi. Bano yo mafonction y'ubufundi sifo nukureka abafundi bagakora. Nico gituma tugomba kuviza cyane cyane ikintu bita iterambere, kugira ngo abantu ntibabandanye birukira amaposte politique. Ni make mes frères, ni make cyane. Ngaha mu Burundi akagahugu kacu ko kameze, ni ngombwa ngo duteze imbere iki gihugu kugira ngo buri muntu ashobore kugira icyo akora. Bantu mutunzwe na politiki muragowe, kuko politiki ni mahindago. Leo unakuwa number 1, kesho unakuwa number 5. None uzokora iki nibishika? Nico gituma burya indemezo ya buri muntu nukugira ico yimariye iruhande ya politiki. Udafise ico wimariye iruhande ya politiki ntibikunda. Rero twamatuye ko turensista auprès son excellence n'ababose babafasha kugira ngo bashake bakurikize imbono ishobora gutuma buri muntu yiza amashure agaruka agashira mu ngiro ivyo yize, atagomba kwirukanga mu matora. Je nabivuze kuva kera kandi ngiye kubisubiramwo naho abantu bashobora gushavura naco. Imigambwe 30 ningahe muri iki gihugu bene data. Je nama ministre dore nteriere nama ndamubwira wewe ntushobora gufata itegeko ukaraba ijya migambwe yose ubona ivuga kimwe ugacu yipoperanya hamwe kayibwira ati genda hariya mu mugambwe 37 politike 37 politike zingana gute, ariko turabikunda witwe kuri president. Wumve yuko umeze neza kuko witwa president naho uronka 0,005. Ibyo sibyo, ifo kugera igihe ukabivamo. Rero tubimenyere kandi tumenyere yuko burya gutunganiriza abene gihugu ni ikintu primordial. Ntaze hagira umuntu ashaka kubirenga ko. Je namambwira abantu tuganira nti burya chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Chaque peuple. Burya ntimuzoze murasuzugura bene gihugu naho igihugu kiba kiri mu ngorane.
kuko abenegihugu abanyagihugu baramutse bavumbutse nugira amablende nugira iki hawezi ibuke no nanti tu ngo zizivye nani ntibaziherekeje ntibaherekeje rezilune mpaka c'est comme ça abanyagihugu bumbuye ni au revoir nituje rero ngaha anya ngo tuvuge ngo tuzobategeka ivyo dushatse ntibikunda banza urabe eske ibi uko vyasohotse niko bimeze je namye ndabare resultat nari ncicaranye na president wa CNDD na secrétaire général sinayindabizi vraiment merci pour votre expose naravye les bajya baserukira imigambwe les 50,000 bakurikiye amatora ugacura buri mugambwe aho warungitse abaserukizi erega bica biguha une orientation du niveau de la victoire hajyanya kumenya amajwi azovamo ibisifize yo uyu yatanguye amatora amaze kubona uzotsinda umaze kubona bajya abantu kabagreye kuko tu ne peux pas gutegeka ahantu tari tibikunda ntushobora gutegeka ahantu tari burya c'est un indicateur ikomeye hama rero burya amategeko kuyashira na application ni yindi ntambwe ni ibintu biba ahantu hose twagiye turaca sinobabesha nico gituma usanga hamwe mu matora bazana ivyuma bivuye muri za Amerika niki hamwe baca bakora centralisation directe uhejeje gutora bagaca barungika ajya formule F2 buri gihe hari n'ahantu bugurura bagaharura imbona nkubone ugasanga buri mugambwe bawushizeho umuntu hama bakaza bafata chaque bulletin bahereza kanaka iyi niyo kwa domicile iyi niyo kwa Petero iyi niyo kwa naka bayejeje ati wowe harora ivyo ufise ibi barabikora je ho mperukira mu Buganda c'était comme ça kandi mu Buganda umuntu yitwa Museveni bari bamwedetse abazungu nagombye kubakoresha inama kabiri ndababwira ni vuza tande yakwa ati naronkaya saya narenza swasanta zoba yibye none kubera iki barambwira amanje ndababwira rero genda mukurikirane naje ngiye gukurikirana turaraba nsubiye kubabaza ngo shango nibyo kweri ice muhaguruka rero murungika ni delegation kuza kumusaba ikigongo kuko arabizi yuko mu mwanga parce que mwagumye mushigikira caguranye mukamwa n'ibifaranga n'ibindi byose donc ni bintu rero bimeze gutyo tugomba kwa maturiko turafata sportivement kandi tukamenya yuko burya guca bene izo manza en politique biragoye je ndabifitiye experience budi hari ibintu abantu bishira mu mutwe nivyo vraiment moi j'ai cette expérience en 2005 Hazi kwa jewe natwara kijagi sibangamenye je narakoresheje enquête ndakoresha enquête au niveau national ninda zotsinda bage kubaza abanyagihugu colline par colline dusanga muzotsinda avec 65 heko narabisiguye mu mugambwe wanje bati ekote wewe sinzi ivyo ushaka ubwo wewe ushaka yuko witoza twese tuhave wewe witoze je suis entré en conflit avec le président du parti kuburyo byatumye baja no mu matora batevye mugani wiwe tilifo gutangura gushusha hakiri kare iyo utashushije hakiri kare birapfa c'est comme ça so file résultat amatora amaze guhera qu'est-ce que je n'ai pas eu compassion genda wange amatora uyange ati naye nindayanka niwe uzoza kwisigura cyangwa ni jewe c'est moi
ndaguhaye 20-30 minutes uze kubivuga utabivuze jewe nzoba nagiye. Donc c'est ça, guha ijambo abanyagihugu kandi ntushake kubatamika ijambo, sino un bonjour baraguhinduka. Rero nyene cyo baro president kuba mwateruye inama ni vyiza, kandi kuba mwahashoboye guha ijambo abavandimwe bafise akangonongono ni vyiza. Ariko jewe ndiko nkaraba bariya bagiye baraserukira, nkaraba n'ibindi. Jewe nabize mathematics bijya bya probability, ndabizi nka gake urazi umu engineer ntashobora kuba umu engineer atazi biharuro, ndabizi. Burya les probabilités les plus positives zari hajya, ibindi byose ni ajustement. Yongira ibyo biharuro hariho abantu benshi mba narahaye inyishu, ariko ngira ngo ni ibintu bibona. Il faut publier izo chiffres, ça va dissuader abantu batari bake. Mais ikintu nshima ni kimwe, kandi tugomba gushimira abarundi ni kimwe, ni la sérénité. Bujya ni signe yerekana yuko ibihe tugezemwo malgré les contestations yuko abanyagihugu bavyakira. Kandi rero bujya ni resultat ikomeye cyane. Je dis resultat ikomeye cyane kubera iki? Kuko jewe mu byo nshinzwe ego ndakurikira amatora, ariko banshinze cyane gukurikira inyuma y'amatora, kuhuha, kugabanya induru kugabanya induru, bose nkabagarukana kuri reference z'amategeko yabo. Niko kazi nkora cyane, ariko ngenda ava ayigenda bipoperanye ko ari bibiri. Mais ni normal yuko umunyamugambwe agira ati baranye, nta muzosanga batabivuga. Ariko je hariho hamwe navumbuye kweri ko bari babibi, hariho bari bahaye 5% afise 20, kandi naramuburaniye kweri, ariko namuburaniye hakiri kare, comme son excellence yabivuze avant yuko biba publié, twaciye dusubiramo baramuharezo. Rero il ne faut pas yuko abantu bibaza ngo ni ngorane zivutse. Excellence il faut faire en sorte yuko aba bantu bose bagiye mu matora ntibaronka amajwi niki, baronka uburyo bwo kubaho. Pa murajya amafonction bavuga ngo uranyibuka, kuko bujya n'ubunebwe ego uri kompeta mupe, ibyo nta ngorane. Ariko cyane icyo dukeneye no gucreate environnement ituma turonka akazi. Twavuze ibi bintu by'igitoro, ariko igitoro turagikeneye kwe, sino ababesha turakeneye internet imeze neza, turakeneye ama installation ameze neza mu mazu, turakeneye in education iteye imbere, ko kugira ngo abo bantu bose bakeneye kwikemura bishoboke, ifo ko tugira amashuri ameze neza. Turabikeneye pepe. Je ndabibona hanze iyo duhuye n'abandi barundi, nkaraba ukuntu bamwe bakora ama examen, biratugora gusesekamo umurundi, biratugora cyane ababashasha. Ifo ko tugira amashure de niveau. Jenda umufundi n'abafundi nta kigenda, baba electricien baba mekano wapi nta kigenda. Twebwe twaheza ETS tuzi byose, naravise ETS nsanga nta n'imfunguzo bafise. None abo banyeshure biga gute batagira n'urufunguzo, badashobora kugurura imoteri ngo bashire mu kiyi? Je te voir au directeur ndamubwiye ibi n'ibiki, ugenda urabaye interna ya amadirisha n'ibipapuro birimo, hamwe n'ekole technique ifise minuiteri ifise byose, kwa kundi kumutwarira mu rujo. Rero sinshaka kubafata umwanya munini, reka ndabareke nongere ndabakengurukire kugene mwateguye runo rubanza. Nagira nongere ndababwire excellence yuko naho twaganiriye ibyo ingingo nimwebwe mwa, kandi kijya cyumviro n'iki wanyu si ci wanje. Murakoze. Nyine cyubahiro mu nkundire mbazi ndabashimiye nk'abandi, kuko buriya y'abantu budasa bwabo kuko turi ngaha
baronse akaryo guhura simvuye nkatwe abarundi ngo ntaburi ikivamo kiravamo nyene kandi ndize yuko tuza kuva ngaha kivuyemo cane cane abantu bihaye kuraba ibiri imbere aho kuzirikwa n'ivy'inyuma. Ibyo by'amatora jewe aronda biraba ubwa mbere nk'umenyesha amakuru, ubwa kabiri nkabiraba nk'umunyapolitike yabigiyemo, ubwa gatatu nkabiraba nk'umunyapolitike mugabo abiraba atari muko arahiganwa. Igihe numviriza abantu ariko baravuga ngaha nabwiye President Ndayizeye twari twicaranye ntijewe ngira nsubire fata ikaramu mbumenyesha amakuru kuko no kwandika inkuru nini ngaha sindaharandira, mvuge cyane cyane ku banyapolitike mfatiye kuvyo nabonye kuvyo nagiyemo. Igihe twaje mu matora y'93 jewe nari maze imyaka 2 banyirukanye mu kazi muri Ipona. Hanyuma rero amatora agiye kuba naraganira n'abantu. Umunsi umwe ngenda ku radio ko narahakoze umenyesha amakuru arambaza kuko nari umuvugizi wa Frodeu atubwaho mwebwe murizeye ko muzotsinda. Ndamwishura nti ni waba urumbgesha amakuru mwiza azi umurimo wiwe ukabona ko Frodeu bitazotsinda wandika amakuru canke uvuga amakuru atariyo. Hariho n'abagira ibitasondaje bavuye Buraya bikandikwa bati uyoya niyatsinda akagira amajwi make azogira 80% atabandi bagira 20. Umumenyesha amakuru naciye n'umubwira nti ahubwo wewe niba bugira kumenyesha amakuru vyiza genda utangure gutegura abarundi kwejo bazoronka intwaro. Ntibabikoze. Igihe bavuga ibyavuye mu matora harabambwiye yuko ku radio hari abanyamakuru baritse ngo nuko naka bari bizigiye adatowe. Icyo gukuramwo ntihagire uwiyumvira ku banyagihugu mu kibanza cabo, ahubwo yitegurire kwemera neza icyo abanyagihugu bazabashitseko. Kenshi ivyo abantu barakunda kuvyihendamo. 2023 2025 nizere ko ntari muri abandi baza kukubwira ngo bihagarike, nizere ko ntarimo. Ibiri na gatanu uramatari mbege iwanyu haregera imake buko sinzi ko ndayiza yari yarari. Twari twagiye mu nama y'abafrodebo, hanyuma abigisha mugambwe abatwara mugambwe ico gihe ari barigisha neza bati amatora agiye kuza muzo dutore mudushira imbere tubandanye umugambi neza. Hanyuma baje kuvuga ncamake cyane gose dusohotse hanze haza abanyagihugu nyuma bati president bantunganya ntego bati wewe turakwemera mwe nabandade ibyo mwakoze turavyemera.
ati kuko mwaruguruye, ati mugabo tukubaze kimwe, ati mbega igihe Nyangoma yagenda gutanguza CNDD nawe ugasigara ngaha, aturazi icyo twe twategereye tw'abanyagihugu, ntimumbwiye, ati twategereye ko mwari mwabigiye inama, ati wewe usigarana urugo mu ngorane zishobora kuboneka, nawe agende ategure ibindi byoza kongereza ubushobozi mwari mufise 93. Nubwo ubushobozi ni buke, ukarya akantu ngo urenda kubwire ngo bagira ngo bazotsinda, ngo ntako mwakoze biriya nabandadaye ngo tuvyemera, ngo mugabo kajya akantu mubuze ngo kazotonda utabatora. Aho nshaka rero gushika hehe, kuko ivyo ndikahise. Igihe cyose uri umunyapolitike ugiye mu matora, icambere coco genda wereka abo ugiye kurondera kwa majwi ico uzobamarira, bakimenye neza, bakibone neza. Ica kabiri, bareza kakuraba kw'ivyo uri kuravuga ubishoboye. Babonye utabishoboye, namwe ukiri tuvuga bati numubeshe, ahandi bashobora kuvuga ati numupopuliste. Ubu rero habaye amatora ngaha, je sindari ngaho yaba, nari mu Busuwisi, natoreye muri ambassade y'Ubusuwisi. Mugabo ugiye ukumviriza ingene ibintu bimeze, warabona uti abarundi barabona ico bakeneye cyane muri iyi minsi, muri iyi myaka. Abarundi barakeneye kubona kandi kubaho bumva ku mutekano wabo, bumva kwa mahoro yabo bigenda bishinga imizi. Uzoca kubiri mu buryo bucanke buriya ntazoshika. Isha kabiri, abarundi baripfuza imbere heza. Aha rero niho nashaka yuko ari abatowe canke abatagize amahirwe ngo batogwe. Ndabona ngaha mwahuriyeho, twahuriyeho twese, tugenda tuva ngaha hari ico dupfunditse. Ndawe dumva ahakana yuko Burundi go kwisunga ijyabona kazoza 2040 2060 40 uwavuze ni wavuze ngo 40 urashobora kuba ariho kiri. Naje naho nzobande aho rero hari rero abahinga murabizi bavuga bati Uburundi kugira bushike kuri rya mbono 2040 2060 harakenewe, ndakivuga mu Gifaransa, fondamentalement yumve mwe mushaka gutwara, fondamentalement stabilité politique et institutionnelle. Itariho bijya bindi byose turiko turavuga ntibishoboka. Reka rero ndaho ikibazo,
mbe aya matora aheze yokomeza stabilité, simvuze ngo yoduha, mvuze ntiyokomeza stabilité politique et institutionnelle gute? aha njanza abantu twafashe kandi koko nibo nk'incungu z'u Burundi. Wa gasore, amatora yo kwa 18 Nyakanga 1961 aheze, yabwiye abarundi ngwiki, ntiyishimye. Yababwiye ati ntihatsinze umugambwe, hatsinze Uburundi. Yongera abwira abadasigana ati uzogendera ubwishime kubera iyo ntsinzi azoba agambaniye, azoba ahemukiye, azoba amenje ku gihugu, ku mugambwe. Uwo yari Rwagasore. Hama caranongera ko ati kandi mumenye yuko iyo abantu ariko barahiganwa haraba uje imbere n'ubukurikira. Cyane ivuye majambo nyine ati harawutsinda n'ubutsindwa. Ivyo no kubimenya ni vyamaho iminsi yose. Atariko iyo ariko rero yakomeye, Uburundi bubakeneye bose, bubakeneye bose, batunganijwe nande na wa wundi canke na babandi b'abarundi bizera. Uwo yari Rwagasore. Vyandadaye vyovyo sivyo ndabwiwe, sivyo nasomye, twari turi kumwe. Ndada yatsinze, ivyo yavuze ku radio, twari turi kumwe twicaranye gutya. Yavuze ati ntihatsinze Melchior Ndadaye, ntihatsinze umugambwe s'abanyafrodebo, ati hatsinze demokrasi, hatsinze Uburundi. Rero nyiri cubahiro, nkundire je mvuga ukuri, atari ukuri ku vyabaye hirya y'ejo, ukuri ahubwo ku vyo twegereje imbere. Stabilité politique izoza gute? Izoza ingene tuzokwigenza. Muranumviriza nyine cyubahire karavuga. Kurungira nsubire ngo bimwe bimwe byo navuze igihe kimwe, twari muri breakfast prayer. Hariho mu banyapolitike twebwe, mwebwe, hariho abamafise mu mutwe baba basendedefded, haronda bitaba dededa, haba bafrodebu, haba senere, haba baporona, haba hehe, hariho abagira mu mutwe ngo mbega strategie yo kuruhisha naka yobiyihe ngo twe tuhaje. Nimwamushaka stabilité politique, ico kintu mucikuri mu mutwe. Nta ugira strategie yo kuza kuruhisha, ahubwo agira strategie yingene yofasha kugira dutera imbere. Hari baruhisha mu nyifato. Mu kintu turavuga yuko umwami agirwa n'abagabo, mugabo kandi umwami yicwa n'abagabo. Nico gituma abatowe mutegezwa kwamana ku mutima ko mwatowe kugira ngo mube inkingi, mube abashigikiye uburundi bwashitse imbere.
umukuru w'igihugu. Kubera iki? Ngaruke rero ku ijambo rikomeye Perezida Yize yavuze, kandi benshi aha muri twebwe baba badede baba Frode baba hehe kenshi usanga batibaza iyo ariko aragira politike cyangwa ariko aragira politike. Muze muraba kino gihugu cacu aha turi muri kano karere, muze mwumvira ico duhamagariwe muri kano karere, kuko ari cyo duhamagariwe. Kuri ubu hagiye hari ibiganiro nk'ibi umuntu ashobora kuzumbya akabitomora. Muze muraba nico dushobora, hanyuma tugikore. Nagira nsabe rero mwebwe mwatowe, ejo ntihazogira baje mu strategy yo kuza kunaniza umukuru w'igihugu. Abatatowe ntihazogire abaja mu strategy yo kuza kunaniza umukuru w'igihugu. Muba mu migambwe, muba muri societe civile. Ico dukeneye uyu munsi rero burya gikomeye, kandi tuzocerekwa n'umukuru w'igihugu ga, kuko burya ingabo zitagira umutware zibimpewe sa, kutagira umutware kandi gutemena umutware navyo nyene birimo. Ivyo ndabivuga ndabizi, ndagaciye ngatonye. Igihe nari umukuru w'igihugu, hano hari abasirikare, ndabibona hari abambaye n'abatambaye, n'abapolisi. Haragira ati uyo muntu tuzomuruhisha ntazoshika, bati bijya byose tuvuga ntibizoshika. Je nize kahise mu myaka iri imbere nzogira evaluation ko bitashitse byarashitse. Harabona ari kwifuza ko tuba turi hamwe muri kino gihe ngo dutange ikigwa ciza kuri kazoza atari kahise. Je tuba rero nyakwa mukuru w'igihugu, guhuza abantu nk'uko ni vyiza, kandi ndibaza yuko atawabonye yuko umuntu wese yavuze yisanzura. Nawe twabujije, nawe babujije kuvuga, kandi umwe wese avuze ntihabura na gatonyi ukuramo, ntihora na gatonyi. Igihambaye ukakarondera rero kuri ya nzira nziza itezwa kuturanga twese abarundi, tukagenda tuje imbere. Icifuzo rero nuko je namangira nti President, namangira nti mbindi ngaha kubera iki? Ne kuki ntapfuye kari dari dateguriwe gupfa kuwa 21 Gitugutu 1993 ni kuri mwe muravyibaza ko munuma Imana nivyo ngira kuri ubu yashatse konza ndavuga. Hari umunyamakuru umunsi waje kumpa interview, ariko yabigize nyene atabihure n'umumenyesha makuru kuko kirazira. Yafashe bikongo uko ayishira imbere yanje, ivugire President, ivugire ivyo ushaka byose, ivugire President. Oya, kuvuga aho tugeze uyu munsi, kandi hariho n'abaturaba mu bihugu sino bidondagura bakagira bati ibyo birashoka i Burundi, kubona hari abakuru b'ibihugu baguma mu Burundi. Je twara umunsi umwe n'umuntu ngiye gufata indege hari Buruseli, ntashe arambaza turaganiye, DJ Dacier President y'u Burundi, hanyuma ati none uratashe? Ntego ntashe. Tutashe mu Burundi, ntego ndatashe iwacu.
iyo ni benefice ikomeye cyane. Hari ahandi usanga uvuye mu kibanza cy'umukuru w'igihugu uwo munsi nyene avuyeyo araragiye kugenda kuba handi. Iryo ndirikaye mu Burundi president ndirikabe, kuko cumengo igihe wari umukuru w'igihugu umengo wari umucancuro mbaye nka babandi umumercenaire, aho kuza kubandanya ngo wubake nk'abandi. Rero duhumurizanye, amatora yaheze, ngo ikidede dusonge mbere. Ejo ibi byose bivugwa nitwatera intambwe twese turi hamwe ntawe uzobivuga, ariko nihagira abacakubiri bakagira ibyabo bizotugora. Ibyo rero ntirikabe. Murakoze.